hajya rero umunyakibi nk'ubu Imana yomusuka ikamukubita ikamukongataza akakomantara umutima agaca avuga ngo ngiye gutera Burundi ukazubona arabonye imbonera kure twazishira ahantu ku gasozi nizo zari imbere nizo zari imbere Iyumvire nani kuja imbere udafise inkoho ugira imbere abafise inkoho muruvuga n'Imana itunganye ibintu imbonera kure zikabona umwasi agitonda muri position imbonera kure z'abazabibonye zigaca zitubwira murumva imbonera kure icarico nuvuga n'umuntu ndababwire je narinze va ku rugamba nta ntara nimwe je ntagwaniyemo kaje na mu mobile je nasomborotse intambara kabisa naratera amaposition yari mugabo narinze daruvako atarusora rungemye kubera iki ko rero bangemye ruzoca gwinjira nanje Imana izo rukatishe ntirungeme kuko rungemye urumva kubera ukwemera kwanje je nubu ndiko ndabivuga kubera ukwemera kwanje je kweri mobility nagize ni nyinshi kabisa ni nyinshi rero Imana irafata ikitorera mu ihanga aba barundi bose kuko nta numwe yashizeho senedefuded je nagiye mbona ico gihe twarafite ingitiza umwe wese wabo ugasanga mu Kayanza bafise akagwi kagira resistance iwacu akagira resistance hari akagira resistance mugabe ico gihe twese kwari gufite ingitiza nta carimwe kabisa Imana rero ndababereka ingene ikora ndibuka mu 1994 twariciyemwe imice hamwe bihagarara vyose bihagaze dutangura kuronderana umwe ati mu Kamenge umenga baracarimwo nsanga mu Kamenge naho biciyemwe imice jewe ntegamira hamwe gwariho uruhande rwa Savimbi n'uruhande rwa Badolfu General Adolphe jewe nshashikira ku ruhande rwa General Adolphe naho nyene bikagoma bigoyagoya umunsi urizina baratunesha muga kugira ngo batuneshe neza entretemps mu mashuri naho hari ubwicanyi butagira uko bungana emwe mu mashure segondere kaminuza kwica abanyeshure rero abanyeshuri b'abahutu abarimu b'abahutu bose barabomora neza uwo mukuja ico gihe je ndibuka baciye bambwira bati muri bajye abanyeshuri bo kuri kaminuza bacitse ku icumu nimiburi buruzuzanye mwe n'amajana 2 cyanda batondesha nabanje kubakarana ko ntamwe twahora kugwana basha ntimumfashe muntwenga none uko muri ko murarondera kuko haraboneka babitangura muga nta numwe avuga ngo we warantumiye je naratumiye naka ico gihe twese tuzatubona duhuriye mu kibira abavuye mu Kirundo abavuye mu Muyinga abavuye mu Ruyigi Cankuzo abavuye hirya no hino intara zose kuko ubwicanyi bwari bwasaze uwucitse ku icumu wese yaruhukira mu kibira iyo recruitment yakozwe n'umuntu cyangwa yakozwe n'Imana jewe turi muri integration aba SFAB baravuga ngo none ngo wowe urashaka kuba general ngo ufise imyaka ngo 35 ngo no ngo uracari jeune ntaragira kuba general ntitwebwesha ipete rya general kugira urironye wararikorera nsigira rindi rya fo wabanza ku exercer yo fonction ijaye no mu general bakabona kuyishoboye uyishoboye bakabona kuri guha none nce ndababwira reka kumpora ubusa ntijewe niyigira hajya muri droit muri première licence iyo mwebwe atari mwe mu ndungika je wumva ndumujije ahantu simba ndi general ntitwatiko turanaharira Chemba nibereye umucamanza ahantu muri sentare mugabo mwebwe mumenye ko ari mwebwe mwarokritiye SRDFDD nimwe mwandokrise kuko iyo mutaza nabujya bwicanye sinari kuja kugwana mwebwe rero ndababwira nyoko nkunda kubivuga mu nkuru Ninyangoma yari yagerageje ngo yegeranye biranka haza abantu batize naco nta gisoda kibaho kitari mwabize aba officier igisoda kitagira aba officier kirabaho
iri fare ko ba ofisiye baza kugira baze Imana icituma shetani genda murabe ntuze Akabu ingere vyagenze. Ahabu ujya mwami Imana yakoranije inteko ngo ninde yoja guhenda Ahabu ngo umutima umwe uvuga ngo jewe ngo uzogira gute ngo uzojana umutima w'ikinyoma mu bahanuzi. Mwari muzi ko Imana itarungikanye n'iyindi mpwemu kugira ngo nyene nshavuga nti mwebwe nimwe Imana yaciye ituma mutunganya burya bwicanye mu mashuri yose aba professeur none Sogo nkuru nziza ari mu professeur kuri kaminuza none ntibamwe umusaza sheke yagiye n'imbugita ngo banze usinyira amanota ngaha abonye yamusinyiye ati ndazutsa abonye asohotse yaruhukiye mu kibira. Nukuvuga iyo Imana itavuga ngo Nyangoma ntiyari gupfa bayi mukuru uko ntiyari gutwara iki abapeiza gusa mugaba bize bose abajene bari muri 8e 9e 10e abari ane terminale abo muri kaminuza aba professeur bose baruhukiye mu kibira. Uwo muhuza yabaye nde? Urupfu niko kwabaye muhuza ruca ruregeranya rugira iyo sene defudete. Abantu rero ico gihe ntibamenya ko ari Imana nk'ubiri kwiratwegeranya babona twavuga ngo birikogwa nande umuntu w'imuyinga ahura n'uw'inyanzarake ivyo birikora kwere. None ntubona ko Imana ari kwiratunganya ingene hazoza umugambwe uzorongora igihugu urimwo intara zose amazone yose erega Imana ivyo ari kwirabitegura. Ico gihe turahuye nta numwe azi ko ari Imana yadukoranije tugagenda waza wumva nk'ubu warashobora kuzubona ibatayo 10 zije kudutera uri kompanyi imwe je naragwaniye Karusi barashobora kuzana ibatayo 10 turi kompanyi imwe twari dufise nko 27 zitarenga abakombata 218 ntwara kakarere ko hagati mu gihugu mukirirwa muragwana ntimujyana rase rokete mufise udukarashi akabakazana ibrende ukayiruka ko ibrende kandi mugataha amahoro gushikaho bagenda naho nta Mana ari irimwo. Iyumvira abantu baguteza amabrende nawe utagira na rase rokete imwe bigashoboka barashobora kuza ukavuga uti none hajya turahava. Je ndibuka igihe kimwe murabona aha bavuga ngo inkotanyi twaragwanya ha mu Burundi twaragwanye n'inkotanyi je twaragwa imbere yuko baji Kongo twagwaniye haji muruta twagwanye indwi yose bangana ikiga nibo baciye baji Kongo baja buke hajya igihangerega mu kuji Kongo hajya baciye hariya mu Rwanda haja buke hajya igihanga twagwanye indwi yose. Uburuhiro baravuga bati urumva buyo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yantise tubone kugenda. Uburuhiro bagiye badusigaho ni Kongo mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye beshi byerekana Imana ingene ikora. Hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise by'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahenda noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe barahafashe hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba. Abantu je twagwanye ntagira na rase rokete ntagira na mortier tukabumutsa uno munsi dufise bikwiye dufise na souveraineté sha nibaze barabe niho bobimenya kugira ubimenye rero hajya ndababwire ejo kiya kintu navuze sije nakivuze kuko ntaho nagiteguye muri discours. Imana yabonye umunyakibi irakomantaza umutima wiwe kugira gakunde yite mu mutego. Farao none ntirakomeye n'imikogote myinshi bene Isirayeli bari kuhagenda iminsi 40 hajya Imana ikivuga iti oya banzo bakata nubagarukane Musa baje mu maso ya Farao ati nanje nzoca nkomantaza umutima wiwe aca bakurikirana abatere nzobereka ko nigirira nanje
Musa acavuga ati rindira Imana igira ikora akantu kuko Imana yagomba gukorana na Musa bavugana ati reka kugira ubwoba Imana hajya mu komantaje umutima kugira azane ingabo ziwe zose zihonere kubugi bakidogaga baridoza bene Israeli mbega Musa nitwari gupfuma basi tugwa mu maboko yiwe aho adukura mu minwe ya Farawo uja kugira ngo gusa tumushavuze aze kutumara ati humura aba banyegiputa mubonye umunsi ntimuzosubira kubabona ukundi Imana igira yikorera akantu hajya rero umunyakibi nk'ubu Imana yomusuka ikamukubita ikamukongataza akakomantara umutima agaca avuga ngo ngiye gutera Uburundi ukazubona arabonye ikintu ntazi hajya birashoboka Imana iyo ishatse kukwereka irakwereka Chicho tuanda babwira mwebwe inumire gusa kizuba turabi Imana barahirwa yo basenga iyo dusenga kuko iyo dusenga ntirenganya basenga Rusiferi naho hoya kabisa hoho nta nukwatsa ibi bintu rero CDFDD ni Imana yatoranije abarundi kuko none mwosigura urumva nta muntu numwe yabazanye yavuze ngo wewe ngo gorokirita naka tugaca dusanga harimwe abahutu n'abatutsi abantu basendegeya urumva kare bavuga ngo nivyo abahutu n'abatutsi ngo se defudede n'abahutu duca dusanga turi kumwe n'abatutsi nabo duhuriye hamwe Imana iri kwirikorera iki iri kwirondera unité nationale mugabe hera ku mugwi w'abantu haraba abantu ibanza gutora iti ingo mwebwe nimwe muzo bakaroroka abandi mubaje imbere turagenda andiko ndababwira gutyo ijambo imbonera kure kakarimbo ni keza ngo murarigumya ijambo imbonera kure ereka turi ku rugamba n'ubu rugamba ntirurahera kuko dushitegereza gushikana Burundi aho umurundi wese azokumva yuko atunze karatunganiwe none turahashika dutegereza kuba duhanganye n'umwasi yitwa ubukene abatwononera nabo ntibazobura base ni barati barabanyamahanga Nehemiya yagiye kubaka baragira inzigo nibi by'abanyamahanga nabagira inzigo ko turiko turaduga imbonera kure ingene zaje imbonera kure no kuvuga iki imbonera kure no kuvuga n'umuntu abona umwasi ujya bagira bahangane ataranashika imbonera kure twazishira ahantu ku gasozi nizo zari imbere nizo zari imbere yumvire nani kuja imbere udafise inkoho ugira imbere abafise inkoho muruvuge n'Imana itunganye ibintu imbonera kure zikabona umwasi akiva agitonda muri position imbonera kure zabibonye zigaca zitubwira murumva imbonera kure carico nuvuga n'umuntu abona umwasi atarashika nkaha rero mwe muri imbonera kure muravuga muti mbega nka Yozefu ajya ari imbonera kure n'umuntu afise vision yibiri nyuma y'ikibambazi nko mukavuga muti mbega ni igiki gishobora ngaha kutujegeza muri imbonera kure mucavuga muti turavye neza ubu bukene barashaka kutujegeza kuko abantu barashobora kugira umutima mubi kubera bakenye none ubukene ntitwo bugwanya irumva imbonera kure yabonye igishobora kutubangamira imbonera kure yashobora kubona iti niki gishobora kutubangamira mbe burya nihoza umuntu agasubira kuduhungabaniriza ubumwe ugasanga dusuye mu njyane twahoramwo imbonera kure bayabonye iti tube turabigwanya hakiri kare imbonera kure bayabibonye turi ku rugamba rero nkuba ingene twiyumviriye ngo tugire imbonera kure akagenda ukaza wumva ngo bashitse ngo kwa badoga gendera banka cya kiyaya ico mu kiderege imbonera ntubona kutabona ku metero 200 mugabe imbonera kure zozo zarababona bati bariko baritegura bageza kaza wumva ngo kwa badoga hajya mu kiderege hariho umutama yitwa badoga nibo baza baratubwira aho bageze naho we utahabona n'amaso imbonera kure we yabonye aho umwasi ari Nuvuga mwebwe nko muri imbonera kure mutegerezwa kubona ikintu cyose gishobora kutubangamira tugagitorera umuti kitaraba nk'ubu mu imbonera kure zashobora kuvuga ati burya abajene ntidufise abajene bashobora kutuzanira
mu kwezi n'imiburiburi baza barazana nk'imiliyoni 10 z'amadolari. Imbonera kure zirashaka kuraba zikabona ziti mbe burya ko twumvise muri Jeux Olympique ugiye guhiganwa abaye wa mbere atahana n'imiburiburi 15 miliyoni $. Nta kuntu tworondera aba Olympie natwe mu mbonera kure ngaha barimwo muga ntabo muri ko murabona. Kanura urasanga gaha dufise equipe ya basket ishobora gutwara coupe. Utwaye coupe nanga winjije mu gihugu. Mukavuga muti ubu bukene imbonera kure. Tuteza kurondera amahera ngaha tuteza kuyabona. Naneze paeje ariko bambwira yuko mufise umuhigo wo kuronka abamiliyardere 50. Mbe mwavuze gushika 2030 cha 2027. Umenga none ko bambwiye bati none nkwataguje miliyoni 100 akabashitse ku miliyoni 500. None wumva ufise miliyoni 500 gushikira umuriyaridi subusa. Subusa. Erega nibiharura ibinyene. Nk'uje ndakubwira nti mu 2005 twari dufise iki Burundi. None ko twari kubusa ubu bidufise no munsi. Ko mu myaka 20 duhereye kubusa dushitse kuri bidushitseko. None bidufise navyo ko ari wo mutahe utujanye. Mu myaka 20 Burundi buzameze gute? Developer. Gereko Burundi bugeze kure. Ubu ico kiriko kiratwica niki turiko turahimiriza bonne gouvernance. Bonne gouvernance rero aba batama twebwe turi. None ujya mu pasitore ejo ntiyari kwavuga neza gayemwe. Mugarumva isigara kamucoroka gwa kazi ngo wompa akazi. Afate nibumva ko wewe ugiye muri service ugiye guserva. Bumva ko ugiye ko ahubwo warosa akazi warosa kiraka ugiye kurya. Nico gitwa muzobona abantu bitwa bakadre ba leta aratonda ari costume agacashikira kwirigara arindiriye ari kuri mendevre ararindiriye ko muhakazi ngo je nta ntumbero barampa. Uri muri service publique ravuga ngo nta ntumbero uraronka. Ufise cahier de charge. Kubera iki? Twebwe ntitukira imbonera kure. Hari abantu kugira ngo bazeba ugaruka imbonera kure sha no gusenga cyane naje kugira bikunde ubundi mbonera kure kwe. Hari n'abantu bambaza bati none wewe kubera ko utamera imvi nibi bibazo tubona abantu bama bariko baragu mugabo ntumera imvi nije nibereye mu jeune wewe uraza kubaza ivyo jeune mu jeune koko niyumvira nk'umu jeune siniyumvira bijya vyumviro vya kera mpakazi ntunga. Twavuze ngo indongozi nziza yerekana karorero. Mbwira wewe udashoboye gutunga umuryango wawe wo kwigisha umuntu ingera atunga umuryango wiwe. None abenshi mu bakadre ntibatunzwe. Sabatungano kweli. Erega ni murabe esheke twagize. Umuntu wese ningene yakuze. Jewe nimondabe jewe nakuze ndi umwana yironderera. Jewe kuva muri primaire. Kubera niko narezwe mama yakuze ari umupfakazi. Je nakuze urumva mama ari umupfakazi. Ico twakora ariko aratondera amahera y'ishure yacuruza inzoga z'impeke ntugwagwa. Novuga twakubitirwa gusya. Urazi gusya ubumera gashahu kurusyo rujya gwibuye aha amabava kaza gaha mu kiganza. Uri muri primaire aho uhejeje gusya ukiruka kuvoma napfayo kane ibido ijya ya veri itrego ko inkono nagenda ndiruka nkama natsitaye nkayimena bashangurira ibido. Urumva uri kurabona ninge muvyeyi arondera none ari umukozi wa leta. Jewe rero ntangura naje kumenya ingene nironderera nkiri umwana. Uno munsi je umbwiye ngo wompa je ndakubwira wewe umpeki wewe uyakuye he je no yakuraho. Jari we riri mu mugoga aho yakuye nto ndayakura. Aha wewe bimbonera kurubone ibibazo uzogira ejo. Ucubura bitorera umutu umunsi ntushobora kuzobitorera umutejo mwahuye muzamuhanganye. Uno munsi cyo bitorera umuti bica bigenda neza. Mbonera kure niko zaje turidugiye turabandanije urugamba. Tugeze mu 2001 abategetsi baratugambaniye baratwononeye. Bazi aha tuvanga ubwoko
abantu twaricanye dupfa intara ngo abavaha n'abavaha birabura udubi. Ico gihe nije nari shefu, nari komanda base intérieure, kuko abandi bari bagiye gutabara Kongo. Muga natwe turakomeye abantu muhari watabara. Nico ituma umenga nakaranga kacu gutabara. Somalia hajya twagiye udashobora kugenda imetero amajana 2 uva kuri aeroport. Abarundi no bavuze bati akana kamara maza barava mu mabrende n'amashari bati turagiye kuri bera makara market. Abashabu bari barahigaruriye bose bavuga bati abarundi n'abasazi kuri bera Magadisho. Gavyari byoroshe nakoko. Rero twebwe bamwe bari bagiye kuyifasha gutabara. Rero sigarana urugamba rwo hagati mu gihugu. Mbonye ibiriko biraba ndabwira umushefu ntewe ni utaje kumfasha ibi bintu je kweri njyana ifatira ibintu mu ntoki, aho kuza ngo aje kudufasha acaradukura komande twari turacaradukura ati urugamba rwacu rero girugwice. Imana iravuga iti harageze, kuko ico gihe niyo kongere mwumva yabaye muri 2002 twamaze gukura bariko baronona. Abagumya banga baca baja hamwe. Ijya komisiyo ndabwira yari jewe, yari très honorable Regeraze na Wagara, twari batatu. Turatunganya amastatu y'umuhari, turatunganya neza politiki umuhari uzogira ko gushika Burundi butunge. Amahoro azoza, tuzobandanya urugamba rwa politike n'ubutunzi gushika aho tuzobona hajya mubona ngo iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera kamusubirako. Twarabo batatu. Hanyuma hagera muri kongre tukiriko tavuga tuti ubuzo dutwara azobanza arahire afise igitabo ca Bibiliya, kubera abandi baraduhemukiye bagatwara uburyo bwacu bagaca bagenda kutugwanya. Kubera ivyo rero kuva ubu azobanza arahire kugira yasiga amaso y'abantu. Bavuga ngo bantore, abarije bapropose ko bantora, nije ndarushe kweri akantwaye karamaze. Bati none tugira gute? Nije ndabereka umuntu, kubera je nabwiye twaratwawe umusivile Nyango yaraduhemukiye agenda dutwaye n'uburyo bwacu. Turatwagwa n'umusoda ndayikengurukiye agenda duhemukiye adutwara n'uburyo bwacu. Yaradutwara n'abakombataga bacu batugwanya. None ubu tugerageze umusivile nawe twagendanye w'umunyepolitike muga twagendanye ko Nyangoma yari yibereye hanze. Tugerageze rero umusivile kuko umusoda twaramubonye, umusivile wo haze twaramubonye, reka turabe umusivile twagendanye. Bati none yobande ntingujya twamwita muhuza, ntingujya ajeniwe mpropoje. Bati wewe niwe wari wamaze kufata ritme nta kibazo. None ko nafashe ritme kuko ico gihe nari komanda base intérieure niwe yari yajuwe wanjajejwe vya politike. None ko twakoranye n'ubu tuzobana dukorana ingorane ziri he. Sawa baravyemera ati genda umukonvenkerera cyagenda aramuga none ko yari umujama. Hajya rero ndababwire ujya tuzinanye tutaraja ku rugamba yigisha muri kaminuza. Umva tuzinanye hajya kuva kera akinywa gatabi gasha yambara nk'umujo. Yari umujo. Hajya je mpora numviriza abantu bavuka amajambo akabwira nti muri mwese umuntu yo bazibanga giwe kundusha nini. Ko jewe gushika nk'abasecrétaire général nkaba umukandida erega hajya twe turabagumya banga burya je nawe umukandida muri 2018 niho bantora muga turagumya ibanga cha wibaza nzi yuko ari cyo busubirira amabanga nk'ubu twagiraniye tuzinanyiko tuvuga tuti mbega ubu intambwe izociba yihe tuzokora uko bigenda uko ndibuka arate n'igihe arambwira ati sha ati ibintu turiko turapanga ati we bazokwirukako. Yabibwiye uko nyene ngo ntubona ko zonibera ibuye ngo ndazi yuko bazoza kundondera ngo nguhanure ngo bihebe ngo batazi ko twabipangiye hamwe kuko twavuga tuti tutagize bonne gouvernance muri iki gihugu ntibikunda ntidushobora gutotera imbere. Igihe hazohakira igiturire hariho kunyonora itunga ry'igihugu ikigega kidakora mu iterambere gikora mu mifuko y'abantu ntidushobora gutera imbere. N'ubu ndabibabwiye tukabona tutubu rero harageze ko recreation ihera
tuzu ngo shaka mugabo bazokwereka kweri twabipanze rero twabipanze turi kumwe gende bwatwapanze ingingo 26 ndazifise muri agenda hajya abantu baravuga acavuga ati ico nkuzi ko wewe ati kuri iri jambo ry'Imana ati ndazi wewe ati Imana wewe izokudirija uzokora n'ivyo ntakoze kubera iki ibyo byose by'ijambo ry'Imana yari umwangirikani nanjye ndi umukatolika mugandazi ko namurusha gusoma ijambo ry'Imana kwe ya arabizi kuko twaragendanye twari tuzinanye icyo gihe dushitse muri kongere tukavuga izo ngingo twebwe ibyo twabonye kuko we nari namaze kumukonvenka nta ngorane yuko ari we dupresana ataravyemera hageze ya ngingo rero yuko uzotogwa arahira bacavuga ngo ahubwo ngo twese ngo si watowe gusa kuva ubu tugira ingingo Imana niyo ifise ikibanza ca mbere mu mugambwe SNDF mu muhari SNDF muri yo kongre bashimana ari hejeje kugurana nye kubahenda yari hejeje kugurura jewe ndibuka icambere cerekanye ko hugurutse nuko bari baratwangiye kuja mu biganiro je narapfunzwe bagitangura ibiganiro vy'Arusha twavuze tuti no ntibashobora kugira ibiganiro twebwe tugwana tutarimwe baca badukoranya jewe nakobako tugenda mu biganiro tushitse Dar es Salaam yo bacibwa nyene batudodobereza bavuze ko turabasoda babuyoya bagiye kwica impunzi z'abarundi yaha tuba turafashwe kugira umenye umusoda ntimuzabarabira kari ikiri neho cube umusoda mugabo ntibatubwira ibyo batureze twe twabona dufatwa gusa baduha inkoni nyene urumva nyene nta kundi baduha inkoni kwe je umunsi umwe rero umunsi ugira gatatu nca ndababaza nimuvuge basi ikintu mushaka ko twemera tutemera twumva icari cico turiko turaburana baca batubwiza ukuri ndabwira je usanga ivyo nivyo mwarondera ko turabasoda cende umusoda mugase ndiwo kwa buyoye ifise ipete rya komanda ivy'Imana ntawe umenye ingene biza ico gihe twe tumaze kuvuga yuko Imana ifise ikibazo ca mbere umugambwe SNDF niwo munsi tugiye mu biganiro ni je nari chef je kwera Imana ari yagaragaje kunyigisha koko nahaciye hose ndi ba chef carumbwira jewe nta congereza kishi narinzi abahuza bose avuga icongereza ngacame ingene nza nwanwagiza mu congereza none ko twategeza kuvugana n'abahuza aho hose Imana ari kwiranyigisha mugabo icatangaje dushitseyo jewe hariho umugenzi wa mbere yambwiye ati jewe abaje mu biganiro abantu bazi yuko bahora bakorana urabona bamwe bitwa batingingwa imigambwe 6 yarimwe ba Rugambarara abatingingwa umufinancier wabo niwe yambwiye ati nabahaye itegeko bakazosubira kuvugurura indimi zibiri na SNDF ntibazo bagaruke nshitse nzambona umugambwe radesi umugambwe ujya wanyu Rugamba witwa inkinzo abaderege bayo bose baca baza ku ruhande rwacu baja mu baderege ba leta turiko turaharira hajya twaharira ibiti vyumye ngoya ngo twe dushigikiye ivyimviro vya SNDF muri bico gitangaza mugaba Frodebu bashigikiye iprona mwumve abari virira babandi nyene ari bo mari ba makasi banze Imana nze Imana niwe yaci wa mbere hajya bagize inama yacambarira ati dupfunditse ibi nimufata ama strategy gasaga turafashane aha nagitangaza mwumvamo nuvuga Imana irahejeje kuzitura haniho ndababwira nti Imana burya yarahejeje kuzitura imyaka 70 imyaka y'ibihano yaraheze ubu turiko tuzana bwa Burundi rero Imana yaraga